nitwa Irakiza nkaba ndi representant association des parents et techniciens sportifs pour le développement des sports et de la culture en zone Buterere. Uno munsi rero uri hejuru itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. N'umunsi twiyumviriye ko twotangura encadrement des jeunes muri grande vacances. Aho mwico cyumviro cyacu twafashe organiza tournoi izohuza amazone yose agize commune yacu nziza ya Ntahangwa. Mwiyo tournoi twaciye tufata yuko zone yacu ya Buterere yogira match ouverture na zone ya Cibitoke. Uyu munsi rero mwiyo ouverture yo encadrement des jeunes twashatse yuko haba iyo football gusa. Twaratumiye na equipe ya volleyball igizwe ahanini n'abakinyi bakinira muri Muzinga volleyball. Iyo match yo irahejeje kuba aho equipe y'imvukira za zone yacu ya Buterere zihejeje gutsinda iseti 3-1. Muri football naho ubu turiko turaraba match yo kuntirikiragenda naho nyene zone yacu ihagaze neza aho imaze kwinjiza ibitsindo 3-0. Hanyuma mwiyo encadrement nyene turiko turakora hariho passage y'abana bamaze iminsi bariko barakina urukino rwa karate aho baza gupasa ceinture muri style ya Shotokan. Hanyuma ku mugoroba mu Makenzere nyene turafise match igira kabiri iza guhuza zone Kinama na zone Kamenge. Yego hanyuma aha mu Buterere nkuko muhabona uno munsi twagiriye bino birori ngaha muri Don Bosco. Mu Buterere ni zone iri ku muvuduko udasanzwe w'igwirirana ry'abana. Rero turafise ibibazo cyane byaho tugirira iyo encadrement aho usanga atabibuga dufise ahanini. Hari ikibanza kiri ngaha muri Miriwari turiko turagerageza uko dushoboye kugira ngo bikunde bashobore kuhaturonsa. Aho rero nkagira ko ntera kamo mukuru w'igisagara ca Bujumbura byukuri wewe twaramutuye ibibazo dufise turandika ikete zone yacu iramwandikira ikete imusaba yuko ico kibanza bukituha kikaba ikibanza twocamwe ikibuga c'umupira w'amaguru. Yaradufashije nawe arandikira umushikiranganje aca ngira ko ntera kamo abantu bose mu byo bajejwe baharimwo ibintu byo gufasha ugwaruka ko bodutera bodufasha kugira ico kibanza tukironke. Abambere rero je notangura gushimira chef de zone wacu yama yitangana ntagiyo tumutuye ikibazo dufise muri bya sport adahengeshanya. Ubundi abandi bo gushimira umushinga ntayitwa Mugabo Ramada yitanze bimwe nyene biboneka kugira ngo bikunde zino nkino zishobore gukorwa uno munsi. Nkashimira kandi na president wa volleyball yo ngaha mu Buterere nawe nyene ntakwatagira kugira yitange urwaruka rw'igihugu rushobore gutera ruja imbere. Iyi match je nakubeshe yatunaniye cyane. Iyi match yari match ikomeye cyane kubera ko twebwe abakinyi bamwe nta n'ama equipe bafise. Badutoye no munsi ni twari tuzi ko tuza gukina no munsi twabimenye mu gatondo twese niyo mpamvu byatunaniye. Na byinshi twokora kubera ko twebwe imigwi turayifise na entraînement tugira dusiba isose turagira aho no muza twiteguye gusa nabi. Match y'umunsi yari match nziza cyane. Twabonye ko gwaruka kwanza kwa werekanye yuko bishoboye kandi bose ko Kongo equipe yasinzwe cyone yatsinze ngo yari bizi ngo abana bose barameze neza baje babishaka kandi babyitayeho berekanye yuko n'umupira nawo nyene bafise amaguru yabo. Abana mu Cibitoke cyabanyunzwe cyambere ni kijanye n'ikibuga cyawe kiri kubibo ko twebwe byo gufuma harabana bamwe iki kibuga bakimenyereye abagikinira ni byinshi byo guhindurwa ni byinshi kubera ko abana ibyo twatwe yuko bizibiza ko mu kibuga sisi byabaye tuje kubuza ko ubwira bwinshi kubera ko abana bo match zo kwirikira zo bameze neza. Turabe yuko mashigana turonka izi twapwe twebwe intumbero yacu niko turabe yuko ivuzenya ama Interzone yuko twoba bambere nko twabitegura. Ego ibibuga birahari mugabo niko hari ibibuga bimwe tutararuhusha kugira ko ikibuga
gucunga muri minware kirashafise ingorane basaba yuko abadutwara bova hasi bakadusaba ikibuga kikajya mu minwe yabo yabajejwe gitunganya hama tufise ikibuga cyo mu butire bwa mbere internet publique turakinirako mugo ni zone imwe dufise ikibuga kiri principal ni kimwe cyonyine ngo baduha ikibuga cyo cunga muri minware ibibuga bibiri bose iki kibuga kimwe ntikishaka kwamura abana bashika ku 200 bishesa yuko ibibuga bishika nka bitatu muri zone imwe kuri amwe nyambe arabo muri Miroa na Butene na Kiyange bagira ikibuga kimwe abo mutire bwa kabiri na n'ubwa mbere nabo bagira ikindi kibuga no byuca byo bumva rero bisaba yuko ngaho abaturongoye bogerageza bakatura ikindi kibanza cyo kuzabana bagira mu n'imiyerezo yego cyane babatumviriza bagata n'umwanya wo kwicara hasi tuhani ibyumviro nabo nyene ego birashika bibisubiza ko tubana ngaho cyangwa abo twotanga hejuru nk'urongoye mbere ya Bujumbura Jimmy n'uronge FFB ibo dufasha kuyo kintu kijanye nibuka kwa niyo bafise autorité yo gutanga ibibuga by'abikinagambo cyambere maje gushimira zone kwanza de zone Serge yatufashe kwa kwanza kutwemera yuko ikintu cyo kuruka muri zone yiwe ama twamushimira cyane Imana mujimbere mu kwa byiwe uwa kabiri twofasha ni mugabo Ramazani we yatufashe mu mugongo kuri adusponsorize kuri ibintu ku mupira kuronka abaribitire bazakubaritira ngaha n'amazi y'abana bazakunwa byo byose twumva yuko nabo nyene yatufashe kuri abana kubera abana muri umwanya bari muri vacances nta kindi bakora barakora niba kina umupira ni kuzanga bakina umupira amabataye umugabo rero kuri umwanya baronse bakaza hamwe bakicaka umupira ni ikintu cyame kizana amahoro urukundo hagati yabo nicyo babafashe makartier zone yose aje hamwe tuje tunywane twese tutuki kimwe icyo twoshimira kugira abantu babiteguye de zone na mugabo Ramazani yihaye umuhango wo gutanga avuga amazi y'abana yo kuzaba barakora n'abade quartier n'abandi barongoye zone yewe je unakocha ikinama twebwe isinzi turagiye neza kuko twari twamaze iminsi twiteguye neza kuva gukina match ya mbere kuri jewe nta kibazo tugeze iminsi yose tubona kugira imyimenyerezo n'ubundi tuba turifuza yuko tuzotora n'igikombe Imana ibishatse kuko ikintu cyose ni Imana umunsi nabyo n'abakinyi bagiye cyane mwese habayemo akabazo ka desequilibrage twabonye yuko baretse baragira ngo tuzo Imana muri cyagakira byiza ngabo ni gwinyanya utuntu tumwe twereke kunyaka abana barakira ko bangana sino ibindi organisation abantu batera intege bakoze ikintu gikomeye cyane mu kibazo ko baretse baje byinshi abantu batera intege ikiriki bazobyorganiza bizogenda neza urukino duhejeje gukina ruhuza zone Gihosha na Buterere ari urukino rubeye ijisho kandi ruteye igomwe urukino jewe naserukiye zone Gihosha kuri naho twatsinzwe mugabo twagerageje kandi ikindi zirahera tucyapambana ariko ubwo urukino Buterere yaturushije mugabo twebwe kubera abana batari bakajije cyane ariko bari bakajije buhoro mugabo tuzogerageza indi match kuri kiyo tsinde naruye ko abajeni bacu baritanga
kandi turavye yakadiriba nateguye tokwa agashiramo amazone atandatu yateguye ibintu byiza cyane byose biradufasha kwankadra aba bana vacances bigatuma aba bana tuokipa neza kuko barashaka bibandanya igihugu byofasha igihugu bigafasha natwebwe abavyeyi bafasha n'abavyeyi kugira ngo inkino zibandanye kandi barashaka n'iterambere kuguma bisasagara mu gihugu cyacu cy'Uburundi abashima utuntu n'utundi birateguye ibintu je ndasaba yuko ushiramo ingufu muri vacances kugira gategura ibintu nk'ibi byofasha zituma zirafasha kwakira abana cyane jambo barohereza ko doshima ku mpande zose bajene nta mudugararo nta bushwana nta gutara amajambo jewe rero muri musana zone gihosha ko nayibonye je nabibonye bimeze neza gukurikira baze babitegure neza dushimo n'abana bato bafise nk'imyaka 10 nabo urakoze. Twebwe turanezerewe kubona twashoboye gutegura ino turuma ku Buterere kandi rikiragenda neza nubwo iri mu mpera. Finale izokinwa ku itariki 14, twatangiye ku itariki 30, twakiriye imigwi 6 igize amazone ya Ntahangwa. Urumva harimo zone Buterere, zone Cibitoki, zone Kinama, zone Ngagara na zone Gihosha, zone Kamenge. Ni zone 6 zigize Commune ya Ntahangwa. Icyifuzo cy'iwacu ni gushaka kugarda abana muri iki gihe cya vacances ntibagende nabi no guteza imbere inkino z'umupira w'amaguru, ariko turategekanya yuko mu minsi iri imbere tuzokora ku buryo dutegura amazone yose agize igisagara cya Bujumbura cyane dushike no mu mazone yose agize igihugu cy'u Burundi dutegura izo nkino kugira turabe yuko tworonka abana bakina umupira mwiza, hama turonke n'abantu bashobora no guserukira igihugu mu nkino z'umupira w'amaguru. Icyo dusaba ni uko abo bafite ubushobozi kuza bakadushigikira kuko uravye nitanze kugira izo nkino zikinwe, nemera gutanga igikombe kuko mu mbere uzotwara 200 hamwe n'igikombe, mu wa kabiri utwara 100, ariko mu buryo buracari buke. Gusa icyifuzo cy'iwacu hamwe abandi bantu babona yuko dukora ibintu byiza twegera bakadufasha bakadufata mu mugongo ku buryo zino nkino zoba rurangirana cyane, zona kwitabwa n'abantu benshi cyane. Hama mu byo dutegekanya n'ibyo tuzobandanya n'undi mwaka, tubandanye n'undi mwaka imana ikidutiza ubuzima n'ubushobozi, tuzobandanya ku buryo zitera imbere cyane. Gushika n'umwanya intambwe duhura nazo n'ikibuga kuko twotera dufite ikibuga kimwe, urumva ntihagera aho twakira izindi nkino zivuye mu yandi cyane ntihagera ko twakira imigwi myinshi, bizotugora ingene tuzokinira ku kibuga kimwe kandi n'ikibuga nacyo nyine ntikimeze neza. Icyo dusaba ko tworonswa ibibuga by'umupira cyangwa izindi nkino kuko tuzokwagura dukora n'izindi nkino, nitwaronka ibyo bibuga Imana bidufashije cyane ku buryo twotegura n'ibindi bikadufasha dufise ibibuga. Ku Buterere dukoresha ikibuga kimwe nacyo nyine abajene bari ku Buterere ni benshi ntiworonka n'uburyo bugabura kijya kibuga ngo bose bakwiriye gukina umupira. Ikindi twifashisha n'ikibuga cya Don Bosco, biradufasha rimwe na rimwe ikaduha ikibuga ni byiza, ariko hari igihe usanga nawe nyine yafatiriwe tugaca tugira ikibazo cyo kuhategurira amamatch. Hariho rero n'ibindi bibanza ubutegetsi bubiravye budufasha tukarokuramo ibibuga, yego ziba byiza. Ibyerekeye izi nkino ziriko zihuza amazone yo muri Commune Ntahangwa, ni nkino nziza twishimiye twaryoherewe, ziko zirahuza urwaruka rwacu ruri mu iyi komine yacu ya Ntahangwa
kandi urabona ko abantu bazakiriye neza kandi babiryoherewe. Tukaba dushimira n'umwubaka wacu chef de zone akoranye n'abajejwe itunganya ry'umupira ngaha muri zone yacu ya Buterere hamwe na association y'abavyeyi nayo nyene yishize hamwe kugira bazi barafasha mu gutunganya imbere no mu kwegeranya ugwaruka kugira bame baguma hamwe kandi babigisha iby'imico kama hamwe ni no guteza imbere imibano. Ibibazo by'ibibuga birahari kuko dufise ugwaruka rwinshi kandi rufise impano y'umupira w'amaguru, ariko tukaba dufise ikibuga kimwe gusa. Icyo kibuga kimwe ntigishobora gukwira twebwe twenyene muri commune muri quartier, kandi ubitaye ko murazi ko no muri zone iyo ngorane y'ibibuga by'umupira w'amaguru ndetse n'izindi nkino dusanzwe tubikenya. Ubwa mbere ho nitwa Tegekimana Serge Interzone ya Buterere. Twaratunganije ihiganwa ry'abana muri zone yacu ya Buterere. Iryo higanwa tukifuza ko rihuza amazone yose yagize Commune NTAHANGWA na zone yacu ya Buterere kugira ngo dutanguze encadrement y'abana muri iki gihe c'uburuhuko. Twifuza rero yuko abana bo muri zone ya Buterere mu buruhuko bahurumbira ibikorwa by'iterambere n'ibikorwa by'inkino mu masaha yo ku mugoroba kugira tubarinde kuja muri za ngeso mbi zo kuja mu marigara yo kunywa ibiyayuramutwe. Izo higanwa rero zituma urwaruka rwa zone ya Buterere rumenyerana n'urundi rwaruka rwo mu yandi mazone, kandi turabona ko biriko biragenda neza cane. Urwaruka ruritaba kandi rubiryohererewe. Ingorane dufise muri zone yacu ya Buterere ni ingorane z'ibibuga abo bana baza barahurirako, kuko zone Buterere isanzwe ifise icyo kibuga kimwe kiri muri Buterere DA, naco nyene ico kibuga ntigikoze neza cane. Twafuza yuko abagira neza kuko ku nguvu z'iwacu ntitwashobora kugikora neza ngo tugishiremo umusezero, ariko abaturuta dufasha bakagikora neza kikaba ikibuga ciza cane cokorerwako n'izindi nkino zitarimo. Kandi tukabandanya dusaba yuko twogwirizwa ibibuga by'inkino zitandukanye, kuko urwaruka rwo muri zone ya Buterere bifise amatara atari make, haba muri basketball, muri volleyball n'izindi nkino. Turafise n'imigwi y'abakobwa kandi ikina neza cane mu nkino zose zitandukanye. Aha muri Serire Miriware quartier Kiyange ya mbere hariyo ikibanza kitari gito, turiko turagisaba babijejwe. Turizera yuko bazokigushikiriza kugira ngo ico kibanza kibemo ibibuga bitandukanye. Ku neza rero y'urwaruka rwo muri zone ya Buterere twasaba ababijejwe ubuha yuko mu by'ukuri ico kibanza yocegurira zone ya Buterere ifadikanije n'urunani rw'abavyeyi rwishinzwe guteza imbere inkino APTSB muri zone yacu ya Buterere, kuko ico dufasha cane ni kibanza kiri hagati y'amakaritiye ashika 3, kandi ayo makaritiye afise by'ukuri urwaruka rutari ruke kandi batagira naho bateramira mu masaha y'inyuma y'amasaha y'akazi. Ibyo nabyo byadufasha cyane. Murakoze namwe.